uniquement les intérêts d'un groupe ou d'un individu, les intérêts publics. Uruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe SIDEP rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe NMD ryamuka mu gihugu c'Ubuholande risanzwe rishigikira ibikorwa bijanye n'amatora, rukaba rufise intumbero yo kwigisha urwaruka ruserukira Urundi ingene gusaba ivyo rukeneye biciye mu mahoro n'umutekano ku nzego ifata ingingo. Mw'ijambo ryiwe umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Butanyerera ajejwe amategeko akamenyesha ko iyo ntara isanzwe itekanye mu makomine yose ayigize, agashima kubona urwo ruganda rwatunganirijwe muri iyo ntara. Ku ruhande rwiwe Aimable Nzoyisenga umuyobozi nshingwabikorwa mu ishirahamwe SIDEP akavuga ko akengurukira ishirahamwe NMD kubona ryarabashigikiye mu gutunganya inganda imbere y'amatora eka mbere n'inyuma y'amatora. Akavuga ko izo nganda zagize akamaro kuko ngo urwaruka rwagumye rutekanye, ni mu gihe ngo muri kahise urwo rwaruka rwakoreshwa mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu bihe vy'amatora. Agakengurukira kandi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bwo ngo bushigikira ibikorwa vy'iryo shirahamwe, akabwizeza ko iryo shirahamwe ataco ritazokora mu ntumbero yo gushigikira imigambi n'utwigoro twa leta y'u Burundi. Turemeza ko tutihenze kandi turizigiye ko igikorwa mugiye kuzokora gihambaye mutinigiki. Uyu munsi umuhinga araza kubigisha ingene mwovugira abandi, ingene muzoshikiriza ivyiyumviro, vya bindi vyose vyavugirwa Gitega n'ibindi mwumva tuzobafasha mu bishikane aho ingingo zifatirwa. Ivyo rero bikabasaba ubukerebutsi, bikabasaba n'umwitwarariko, bikabasaba kandi no kutatumaramaza canke mu maramaze ababizigiye ngo mubaserukire. Nagomba rero ubwanje ubwa mbere nshimire ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, bobo babonye ko iki gikorwa ari cyo gushigikirwa, aho mbere atantara nimwe tutarajamwo tutari kumwe. Twongera dutuma umuyobozi mukuru azotubwirire umushikiranganji mushasha kwishira hamwe SIDEP ataco ritazokora kugira ngo riterere leta mu migambi yose y'iterambere igenda igana gushikira imbono ya kazoza Uburundi bwifashe 2040, Uburundi buteye imbere 2060. Hanyuma kandi nagomba shimire ishirahamwe NMD kuko ni ryo shirahamwe novuga ngaha mu Burundi tubona kuri tere ririko rirashigikira, haba gufasha imigambwe ngo yiyubake, haba gufasha amashirahamwe y'ugwaruka asanzwe akorana n'ugwaruka ruri mu migambwe ngo abandanye ashigikira leta. Agasaba urwaruka gufatira akarorero ku ndongozi ziba zarigenjeje neza muri kahise mu gihe zari mu mabanga, aho gufatira akarorero ku ndongozi zigenjeje nabi muri kahise zigakora nabi mu nyuma zikarangiza nabi. Uruhande rwiwe Nitunga Desire umuyobozi mukuru ajejwe gukurikirana ibikorwa vy'amashirahamwe n'imigambwe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, arakenguruka ibikorwa vy'ishirahamwe SIDEP, akavuga ko ubwo bushikiranganji buzokwama buri hafi y'iryo shirahamwe eka mbere n'amashirahamwe yose ashigikira ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu. Agasaba urwaruka kuguma rubumbatiye amahoro n'umutekano ngo ruje ku kivi gwiteza imbere kugira ngo Uburundi bushike kuri yambona kazoza ya Burundi bwifashe 2040, Uburundi buteye imbere 2060. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu busanzwe bukurikiranira hagufi ibikorwa vy'amashirahamwe atandukanye. Turi ngaha kugira ngo dushingire intahe ishirahamwe SIDEP kuko ishirahamwe SIDEP ni ishirahamwe risanzwe rikurikiza amategeko y'igihugu, kandi ubushikiranganji nabwo busanzwe mu bikorwa byabo bwa misi yose amashirahamwe yose afise ico aterera mu iterambere y'igihugu uraheza ukayaherekeza kugira ngo uyagume hagufi. Tukavuga tuti rero na SIDEP nigume ku murongo iriko maze tubone ko igihugu giteye imbere.
nayo kubw'umuhinga yatanze icigwa avuga ko kugira umuntu ashobore gushikiriza ibisabo vyiwe abanza kuba yemera uwabisavye kandi anamwubaha ngo akaba anabisaba biciye mu nzira y'ubutungane n'amahoro akaba yasavye abitavye urwo ruganda gukurikiza inzira nziza y'ibiganiro mu gushikiriza ivyo baba bagomba gusaba ku ndongozi zifata ingingo.